kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri muri Zaburi ya 31 yose, canke Zaburi igice ca 31. Umutwe w'amajambo yanditse ngo Izaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uhoraho ni wowe mpungira ko sinze nigere maramazwa. Unkize kubw'ukugoroka kwawe. Umbangira ugutwi unyaruke unkize. Umbere igitandara gikomeye, inzu y'igihome kunkiza. Kuko ari we gitandara canje n'igihome kinkingira, nuko kubw'izina ryawe unje imbere undongore. Unkure mu mutego bantegeye mu mpisho, kuko ari wewe buhungiro bwanje. Mu kuboko kwawe niho nshize ubugingo bwanje. Warancunguye Uhoraho, we Mana y'ukuri. Nanka abashira imitima ku bitagira ikimazi vy'ibinyoma, ariko jeho nizigira Uhoraho, nzokwama nezerwa mpimbawe n'imbabazi zawe. Kuko wabonye amagorwa yanje, wamenye imibabaro y'umutima wanje. Kandi ntiwantanze mu maboko y'umwasi, washize ibirenge vyanje ahantu hagutse. Ngira ikigongo Uhoraho we, kuko ngowe ijisho ryanje rikabiranijwe n'intuntu, bona ubugingo bwanje n'umubiri. Kuko iminsi y'ukubaho kwanje imazwe n'umubabaro, n'imyaka yanje imazwe n'ukwitsa umutima. Intege zanje ziracitse kubw'ukugabitanya kwanje, amagufa yanje ashize umunwera. Mpindutse ruvumwa bw'abansi banje bose, mbere mpindukiye abo tubana igitutsi gikomeye, n'abo tuzinanye bahindukiye igiteye ubwoba. Abambonye mu nzira barampunga, nibagiranye nk'uwapfuye atacibukwa, meze nk'ikibumbano kimenetse. Kuko numvise benshi bandemananiriza, ubwoba bukantera irya nino, hamwe bangira inama barondera ingene bonyica. Ariko jeho ni wewe nizigiye Uhoraho. Naravuze nti ni wewe Mana yanje, ibihe vyanje biri mu kuboko kwawe. Unkize ukuboko kw'abansi banje n'abampama. Umurikishirize umusavyi wawe mu nyonga hawe. Unkize kubw'imbabazi zawe Uhoraho, sinze nicwe n'isoni, kuko ngutakambiye. Abanyakibi abari bo bicwa n'isoni, bajorerwe ikuzimu. Iminwa ivuga ibinyoma izibwe, ivugana umugororotsi agakengerwe n'ubwibone n'akagaye. Erega ukugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wagiriye abaguhungira ko mu maso y'abana b'abantu. Mu bwigobeko bwo mu nyonga zawe niho uzobahisha inama mbi z'abantu, uzobahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Uhoraho ahimbazwe, kuko yanyerekeye imbabazi ziwe zitangaza mu gisagara kizitijwe ibikomeye. Jeho navuganye ukwihebura, nindarandutse nkuwe mu nyonga zawe. Ariko weho wumvise ijwi ry'ukwinginga kwanje, hamwe na gutakambira. Mukunde Uhoraho yemwe bakunzi be mwese. Uhoraho azigama abizigirwa, ukora ivy'ubwibone abimusubiriza mu nkoko kenshi. Nimureme imitima yanyu shikame, yemwe abiteze Uhoraho mwese. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ijambo ritangura ariko arasenga asaba gutabagwa, ni rivuga ngo unkure mu mutego bantegeye mu mpisho, kuko ari we buhungiro bwanje. Haruguru yari yavuze ngo unkize kubw'ukugoroka kwawe, umbangira ugutwi. Ariko ndagomba ndakware ngo Uhoraho agukize umutego wose wateguriwe mu mpisho. Hari ibintu umwasi aguma akora mu mpisho uryamye, abasuma agategura kumena inzu yawe, abandi akaja mu bintazi kurondera ubuzima bwawe, n'ibindi vyinshi. Abandi akakuvuga mu rgongoshwe, waja kurondera ikintu ahanaka ukabona barakuraba ukuntu, ukabona barakubwira ngo ntibishoboka, biranse. Kumbura hari umuntu yabikoze mu mpisho. Ndavuze ngo Uhoraho agukure mu mutego bagutegeye mu mpisho. Aha yagiye avuga ingene bamuremantanirije, ariko akavuga amajambo yo kwizera. Mbere akavuga ngo kandi ntiwantanze mu maboko y'umwansi, washize ibirenge vyanje ahantu hagutse. Naho bateguye ivyo byose, hari
wakuburaniye, hari uwakugwaniye, hari uwakugiriye mu kibanza Kristo Yesu. Kubw'ivyo uhoraho agukize umutego wose bagutegeye mu mpisho. Ahandi ku murongo aha nari mpeje kuvuga ku murongo w'umunani ngo kandi ntiwantanze mu maboko y'umwansi washize ibirenge vyanje ahantu hagutse. Umurongo wa 19 aravuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye abakubaha, uko wagiriye abaguhungira ko mu maso y'abana b'abantu. Mukundwa, uyu uhungirako agufitiye imbabazi nyinshi yakubikiye. Hari izo wigeze kubona, hari izo utarabona, hari izindi aguhishiye mwene data, ivy'amaso atarabona, ivy'ugutwi kutarumva, ivy'ubwenge bwawe butariyumvira. Ngo yabihishiye abamukunda. Mukundwa, ureme, uhoraho arashoboye kugukiza umutego hose bateze mu mpisho. Ahateze ngo ugwe mu caha, uwo muntu ariko arakwigenza ko ngo akugushe mu busambanyi canke agukoresha ibintu bidahimbara Imana, uhoraho abigukize, abiguhishurire, ubirote ubibone, mu masengesho uvyerekwe, mw'ijambo ubibone, ubwenge buze biciye mw'ijambo no guhishurwa kwa Mpwemu Yera no kurongorwa na Mpwemu Yera. Nawe ukunda uhoraho. Ijambo riheza rivuga ku murongo wa 23 na 24 ngo mukunde uhoraho yemwe bakunzi biwe mwese, uhoraho azigama bizigirwa, ukora ivy'ubwibone ayimusubiriza mu nkoko kenshi. Nimureme imitima yanyu shikame, yemwe abiteze uhoraho mwese. Umutima ushikame mwene data, umenye ngo uhoraho aragukiza. Muri Yesaya aravuga ngo nta cacure kukurwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzova hasi kukuburanya uzorutsinda. Mukundwa, agukize, agukure mu mutego bagutegeye mu mpisho, kuko ariyo buhungiro bwawe, kuko ariyo buhungiro bwanje. Kireka namba hari ibindi wagize ubuhungiro bwawe, namba wishimira amafaranga yawe, inkomezi zawe, ibindi aho sinzi uwuhungirako. Ariko namba uhoraho ari wagize, ego amafaranga ashaka kugutabara, ukariha ibi, ugatunganya ibyategezwa gutunganywa, kwa muganga akagutabara n'ahandi. Ariko uyu mutego w'umwansi, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, hari ibintu bakora tutabona mu isi y'Impwemu. Ivyo ari byo byose umenye ngo ubuhungiro bwawe buragutabara. Mu bwigobeko bwo mu nyonga ziwe niho azoguhisha. Niko murongo wa 20 havuga ngo mu bwigobeko bwo mu nyonga zawe niho uzobahisha inama mbi z'abantu, uzobahisha mw'ihema gutongana kw'indimi. Uhoraho himbazwe, kuko yanyerekeye imbabazi ziwe zitangaza mu gisagara kizitijwe ibikomeye. Aho uzitiriwe hose, aho uzitiriwe hose mwene data, uhoraho akwereke imbabazi ziwe. Uremesha abandi. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa n'umuremyi wawe, n'umukiza wawe, n'ubwihisho bwawe, n'umutabazi wawe. Urakoze. Nawe ushishikare kumwubaha no kumukunda mu izina rya Yesu. Amen.